Igenekerezo rya mbere Kigarama uko umwaka utashe, Uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida. N'akaryo keza ko kwifatanya n'abagendana umugera wa sida hamwe no kurabira hamwe intambwe tumaze gutera kugira dushikire ihangiro ryo kurandurana n'imizi umugera wa sida. Icivugo cy'uyu mwaka ni uruhara rw'umwenegihugu mu kurwanya sida ni ntangere. Guhimbaza uyu munsi mpuzamakungu bidufasha kwibukanya ko urugamba rwo kurwanya sida rutararangira, ahubwo ko twokomeza gushira ingufu hamwe kugira duhimirize abenegihugu kwirinda kwandura, abagendana umugera nabo bashigikirwe mu kuvuzwa no mu kuronswa imiti ifufahaza. Mu gihugu cacu twarateye intambwe ishimishije mu rugamba rwo kurwanya sida. Ibiharuro vy'abagendana umugera vyavuye kuri 6% mu 2002 bishika ku busa n'ibice 9 mu 2017. Turi hafi yo gushikira ryahangiro ry'amakungu rya 95 inshuro zitatu mu kurwanya umugera wa sida. Muri iki gihe ibice 92 by'abagendana umugera wa sida baripimishije, ibice 99 n'ibice 9 muri bo bari ku miti ifufahaza, ibice 93 navyo muri abo bakaba bafise ibipimo vyerekana ko imigera ya sida itacibonekeza mu maraso. Uru rugero rwatumye Burundi buronka ikibanza ca mbere muri Afrika yo hagati n'uburengero. Iyi ntambwe yo kurata twayishitsemwo kubera inguvu za leta mvyeyi, leta nkozi, intererano ya nyenecubahiro umutambukanyi wa nyenecubahiro umukuru w'igihugu, abakozi bose bo kwa muganga, abaremesha kiyago, amashirahamwe, abamenyeshamana, abamenyesha makuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafasha igihugu cy'u Burundi mu bikorwa vy'iterambere bo batigera badebukirwa mu gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida. Aha twovuga nka Fonds Mondial, USAID ibicishije mu mugambi wayo PEPFAR, OMS, UNICEF, FINWAP, PNUD. Tugashimira kandi igisata ONU-SIDA ku kuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa byo kurwanya umugera wa sida. Mu gihugu cacu umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida uzohimbazwa ku igenekerezo rya 6 Kigarama ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi kuri stade Urumuri.